turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Muri mwanya rero tugiye kubashikiriza amakuru mashasha, amakuru mutamenye, amakuru ariko avugwa hirya no hino, ahanini rero akaba yerekeye ubuzima bw'igihugu hano mu gihugu c'u Burundi. Ahanini rero tukaja mu gisagara ca Bujumbura, tukaduga no mu ntara zitandukanye, tukababwira amakuru ariko aravugwayo. Ariko rero aha kanini rero tukibanda ku makuru ya politike, inkino, imico kama n'ibindi bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Muri aya makuru tugiye kubashikiriza ahanini turaja kubabwira ukuntu Rev Ndikuriyo na Perezida Ndayishimiye bahanganye barabana y'ingwe, ariko rero umwe rero agashobora no kubihomberamo. Turababwira rero ubwoba bwa Rev Ndikuriyo aho amaze kumenyeshwa ivyaha yagirizwa, ivyaha birenga kuri bitatu bikuru. Turaje kubabwira rero uko utumvikana rero ko kwa Ndayishimiye na Rev Ndikuriyo ivyo amuhora, hakaba rero icambere kutumvira umukuru w'igihugu, hakaba rero no gushaka kwankisha umukuru w'igihugu abanyamugambwe ba CNDD FDD, hamwe rero ngo no kuvuga rumwe n'abashatse kumutembagaza ku butegetsi. Abaza kwisonga rero akaba ari Arengiyeme Bunyoni asanzwe apfungiwe mu biro bikuru rya Gitega, ariko muri iyi minsi rero akaba ari hariya mu bitaro nyene bikuru vy'intara ya Gitega. Turaja kubabwira rero ubwoba bwa Rev Ndikuriyo muri no minsi, ni mu gihe rero amaze iminsi aja mu ntara zitandukanye, aho Rev Ndikuriyo rero yaramaze iminsi aja gushimira Imana kuntu yamuzigamye n'umuryango wiwe hariya mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Burunga, aho hahoze hitwa mu ntara ya Makamba, aho rero yagiye muri aya mashimwe yuko Imana yamuzigamye. Ariko rero abamubonye kwisura uko yari ameze bakaba ko yari yiziriwe, atari anezerewe kuri uwo munsi wo gushimira Imana. Aho ni mu gihe rero Perezida Evariste Ndayishimiye wewe aho yamaze iminsi ashimira Imana ku magenekerezo ya 29 na 30 ukwezi gushize kwa 12, wewe yeko ratamba yigina Imana ko yamuzigamye, ikamuzigamira no mabanga asanzwe arimwo. Ariko rero uko ariko arashima, uko ariko ratamba atambira iyo Mana, bitandukanye nuko Rev Ndikuriyo wewe yari yiziriwe umenga ari mu gahinda, aho yari nyene i Makamba. Mu gihe rero abe batumiwe na Rev Ndikuriyo batashoboye kwashika, mu gihe rero Evariste Ndayishimiye yari yabahaye gasopo, babwiye yuko uwuzoramuka agiye muri urwo rubanza rwo gushimira Imana kwa Ndikuriyo kandi asanzwe ari mu mabanga bitazomworohera kuyasubiramo. Ni mu gihe rero abo bantu bose bari mu nzego zitandukanye batashoboye gushika rero aho Ndikuriyo yabatumiye ngo baje gusangira kwigina Imana. Ivyo vyateguriwe rero abashitsi b'iteka bikaba vyahavuye bihabwa rero bantabonikora, abagendana ubumuga n'abandi baho nyene i Makamba batagira ico bifashisha. Ni mu gihe rero ivyo byose babahaye vyari bigenewe kwakira abashitsi b'iteka baje bavuye mu butegetsi butandukanye. Amakuru sayo gusa rero turaja kubabwira n'ayandi ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, mu bisata c'umutekano. Turaja kubabwira hariya ku kibuga c'indege, ikibuga citiriwe Melchior Ndadaye, hariya rero kuri Aeroport International de Bujumbura, aho abapolisi bakorera aho hantu ngo bagisibije mu gusaba rero amafaranga n'ibindi bitandukanye abantu baburutse indege bavuye mu bindi bihugu. Abapolisi rero ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye barasabiriza ku muntu wese aba hashitse, bagasaba rero amafaranga agatandukanye. Benshi rero bakayibona ubutandukanye, bakabona yuko igipolisi c'u Burundi coba ciziziwe n'inzara, coba gishonje. Bakavuga yuko rero abapolisi b'u Burundi batagira ico bashira ku munwa. Ivyo rero bikavugwa n'abaje bavuye mu bindi bihugu baje kutugendera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muradukundiye rero turaja kubabwira n'iyo nkuru nyene ukuntu abapolisi bariko barasabiriza ku rwego rwo hejuru uko bitahora, ko muri ino minsi umurindi wowo wiyongereye cane, bakaba basigaye babikora no ku mugaragaro, mu gihe mu minsi iheze hoho babikora mu mpisho. Turababwira rero amakuru atandukanye ariko avugwa muri kino gitondo, turaje tuyabwire ido n'ido, inkuru imwe yose ukwayo. Ariko rero umuntu ukiri mushasha utarafyonda kuri sabone, ufyonde kuri sabone, urabera aho nyene hari akazogera naho nyene ufyonde ko wemeze ko amakuru bananyo yaronka 5/5, amakuru atarakoze ibirenge hasi, amakuru atarajako ivumbi. Turatohereza amakuru rero aba akiri mashasha mukayamenyera ku gihe. Nkuko twababwiye mu ncamake,
urwanko rero ruri hagati y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rwamaze kwinjira mu mitima y'abategetsi batandukanye bamaze kunyengetera mu nzego zitandukanye za politiki. Aha ni mu gihe rero Rev Ndikuriyo yatumiye abanyacubahiro batandukanye ko azoja gusangira igisabisho co gukengurukira Imana ko yamuzigamye mu mwaka wa 2025 aho yagwaye akagarukira ku cobo agashima Imana rero ko yamuzigamye akaba rero akiri muzima. Yatumye abategetsi batandukanye rero ngo bazogende basangira igisabisho aho nyine mu ntara ya Makamba, ariko rero ni mu ntara ya Burunga aho zari intara ya Makamba, ariko rero abo bategetsi ntibashoboye kwitaba ubutumire bwa Rev Ndikuriyo. Ni mu gihe rero Evariste Ndayishimiye yababwiye ko uzohirahira akakandagiza ikirenge atazosubira mu butegetsi bwiwe. Ico gihe rero nta numwe yatinyutse kwakandagiza ikirenge. Rev Ndikuriyo rero yateguye amafaranga menshi cane atagira uko angana. Abanyagihugu bemerewe gutozwa amafaranga 500 ku mutumba wose, amafaranga azokwakira abanyacubahiro batandukanye. Ariko rero amaze kubona ata numwe yakandagije ikirenge, amafaranga yahisemwo kuyashwiragiza muri bantu nikora baho nyene i Makamba. Bakavuga yuko rero amafaranga yahawe abagendana ubumuga, bantu nikora n'abanyeshure biga bafashwa. Abo bose rero bakaba baciye basangira ayo mafaranga yateguriwe kwakira abashitsi biteka aho nyene mu ntara ya Makamba. Rev Ndikuriyo rero abamubonye yicaye aho hantu bakavuga ko yicaye yijiriwe kubona ko yagiye kwisangiza uwo munsi mukuru w'ugukengurukira Imana kandi ari wenyene atabanyacubahiro bahageze. Ariko rero Ndayishimiye wewe bikaba byamushimishije kubona ko ata numwe yashoboye kuhashika kuko itegeko yatanze yari yashoboye kubahirizwa. Mu gihe rero Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kwigizayo Rev Ndikuriyo mu butegetsi bwiwe, akamwereka yuko rero atakimushaka atakimukeneye, ico gihe rero Ndikuriyo wewe arabandanya kwigarurira imitima y'imbonerakure hirya no hino n'abanyamugambwe batandukanye, abagumyabanga bo mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Ndikuriyo rero akenshi usanga yibereye mu ntara zitandukanye ariko asigurira akanovera k'umugambwe abanyagihugu. Aho rero ni aho abanyagihugu bagenda bamwimvamwo ugutandukanye bakumva akanovera kiwe. Aho rero si kwigarurira abanyagihugu bonyene gusa canke abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD gusa, Rev Ndikuriyo arabandanya kwiyegereza n'igisirikare c'u Burundi. Ni mu gihe rero asigaye arakadasohoka na Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi. Aho ni mu gihe rero benshi bibaza ibibazo bitandukanye bakavuga yuko rero mu minsi iri imbere Rev Ndikuriyo ashobora gukura ku butegetsi Evariste Ndayishimiye. Benshi rero bakavuga yuko bafise ubwoba n'amakenga ko umwanya n'umwanya ashobora kumukura ku butegetsi akaba ari we amusubirira. Ubu rero Rev Ndikuriyo agenda asigurira abagumyabanga yuko akurikiza iragi rya sokuru ariwe Pierre Nkurunziza. Ari nayo mpamvu rero bagenda bamukurikira bakamwumva gusumba uko bumva Perezida Evariste Ndayishimiye. Rev Ndikuriyo rero agenda asigura imigabo n'imigambi y'iragi rya Nkurunziza, akaba ariryo rero bagenda bagenderamo. Hagati aho rero Evariste Ndayishimiye amaze kumva yuko Rev Ndikuriyo ashobora kumukura ku butegetsi umwanya n'umwanya, ari nayo mpamvu rero ashaka kumwigeza inyuma. Ariko rero amatwi adusumira ashobora rero no kumushira mw'ibuye umwanya n'umwanya. Mu gihe rero amaze iminsi havugwa yuko Evariste Ndayishimiye ashobora gushira mw'ibuye Rev Ndikuriyo, muri mu gihe rero Ndikuriyo amaze iminsi asigurira abagumyabanga ababwira ububi bwa Evariste Ndayishimiye, akababwira yuko abantu basangiye urugamba atumva impamvu baja gufungwa mu mabohero atandukanye. Abaza kw'isonga akavuga ko ari Arengiyeme Bunyoni n'abandi batandukanye bagiye bafungwa inyuma yiwe. Byumvikane ko Rev Ndikuriyo atumva impamvu bafunzwe abo bantu bose, kandi rero Evariste Ndayishimiye abagiriza ko bashatse kumutemagaza ku butegetsi ngo no kumugandagura. Rev Ndikuriyo rero akavuga yuko iyo vyose ari ibinyoma, ari ibihuha. Rev Ndikuriyo rero akaba yiteguye ngo nashikira amabanga ngo canke aramutse akaryo yopfungura abo bose basangiye urugamba kuko bagoranywe bakiri mw'ishamba, umunsi rero yoronka uburyo yobakura mw'ibuye abo basanzwe bafungiwe. Ivyo rero bikaba bitashimisha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho avuga yuko
aho bose bagiye mwibuye abashaka kumukura ku butegetsi kandi bakanamwica. Kumva rero Reverend Ndikuriyo yifadikanije nabo bashatse kumugandagura nawe nyene ameze nkabo, ico bita la complicité. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi iri imbere itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2026 hazoba amatora y'ubusubirira umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Muri ico gihe hariko haravugwa vyinshi rero, hariko havugwa vyinshi kuri ayo matora kuko ashobora gukora kuri Reverend Ndikuriyo. Reverend Ndikuriyo rero nivyashika ntatogwe kuri iyo tariki ya 25, amatora rero arimwo vyinshi, ariko avuga ko ibitandukanye. Muri ayo matora rero Reverend Ndikuriyo adatowe ashobora rero kwinjira mu ibohero nk'abandi bose, ashobora kwinjira ku Musaga mu Mpimba, akinjira mu ibohero rikuru rya Gitega canke akinjira mu ibohero rikuru rya Ngozi canke mu ibohero rikuru rya Rumonge. Abenshi rero bakavuga yuko umwanya n'umwanya Ndikuriyo atotogwa ashobora kwinjira mu ibohero, nkuko amakuru tuyakesha abegereye Ndayishimiye abivuga. Ngo yaretse kumufunga rero kubera akirongoye umugambwe, ngo yase yuko umugambwe wohava uhungabana kubera utoba ukigira umwungere. Reverend Ndikuriyo rero ivyo yagirizwa biza kwisonga ngo nuko rero kutumvira umukuru w'igihugu, agashaka kuvuga yuko ivyo Perezida Ndayishimiye avuga bitumvikana, bitagira n'ishingiro. Ica kabiri naho ngo nukwankisha umukuru w'igihugu abagumyabanga ba CNDD-FDD. Reverend Ndikuriyo rero yagiye mu nama ngo ntiyigera asigura akanovera ka Evariste Ndayishimiye, ahubwo wewe ngo asigura akanovera ka Nkurunziza ngo kandi yarapfuye. Gushika ubu rero bikumvikana ko Reverend Ndikuriyo kuva Ndayishimiye yashaka ku butegetsi atarigera asigura akanovera k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Vyumvikana ko rero n'ahari ku butegetsi ngo batumvikana, batavuga rumwe. Ikindi kiza kwisonga rero ngo nukuvuga rumwe nuko Ndikuriyo avuga rumwe n'abashatse kumutemagaza ku butegetsi. Abo rero ba Bunyoni bikumvikana ko rero bavuga rumwe na Reverend Ndikuriyo. Umwanya n'umwanya rero ataramutse agize amahirwe ngo atogwe yongere kurongora umugambwe CNDD-FDD, amahirwe yo kuja mwibuye ari menshi cane, ashobora gufungwa umwanya n'umwanya. Ariko rero Ndayishimiye ntarabivugira hejuru, ariko akabigaragaza mu bikorwa. Turinde rero ayo matora y'itariki 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyene ico azotanga. Nimba Reverend Ndikuriyo ashobora kongera kwizerwa akarongora uwo mugambwe canke naho ukarongorwa n'abandi. Ariko rero natagira amahirwe yo kurongora uwo mugambwe, amahirwe rero yo kutaba mu Mpimba ashobora rero kuba make cane. Reverend Ndikuriyo rero umwanya n'umwanya bashobora kumukoza ko imitwe y'intoke bakamufunga umwanya n'umwanya. Reka turindire turabe iyo bitera bija, ariko mwumve ko ubwo wari bwinshi mu muryango wo kwa Reverend Ndikuriyo, kuko wabo ashobora gufatwa agafungwa umwanya n'umwanya. Turababwira rero n'ayandi makuru ariko aravugwa hirya no hino hariya mu kigo c'indege citiriwe Melchior Ndadaye Aeroport International de Bujumbura, aho rero abapolisi batari bake bamaze gufatwa bagirizwa gushaka gusahura utwo abantu baba bavuye hanze. Ariko rero abapolisi bo bakavuga yuko babeko bisabira amafaranga y'agacupa, bakavuga ko rero ari umuco mubi rero, umuco rero iyo ngeso bagashaka rero kuyituza yose ikahava. Abapolisi rero ngo basabiriza ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, aho abantu bavuye hanze baje n'indege bakabasaba amafaranga. Kandi babikora rero si abapolisi bato bato gusa, n'abapolisi bo hejuru ngo barabikora. Ivyo rero bikabitesha urubwarubwa mu gihugu cacu c'Uburundi. Ariko rero bamaze imisi mu nama itandukanye yo kwiga ukuntu iyo ngeso yohava bakayituza burundu. Abapolisi rero baja gusabiriza bagasaba hariya ku kibuga c'indege ca Bujumbura, bakumvikana ko rero ari gutesha agaciro igihugu, ukumva yuko abapolisi umenga ntibiraco barose barya, ukamenga ko babayeho mu buryo bubi, ukamenga ntibanahembwa. Ivyo rero vyatumye bihagurutsa abategetsi batari bake mu gipolisi baja mu nama y'ukuntu botesha ivyo bintu bikava burundu. Mu makuru ari imbere rero tuja kubabwira ivyavuye muri izo nama zo gutuza abapolisi baja rero gusega ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Mugihe muba mwubahwe rero tubabwira n'amakuru ariko aravugwa mu ntara zitandukanye, mugume hafi y'ishane yacu ya YouTube ariyo ICTV, tubabwire ariko aravugwa mu kanya. Murakoze, mugire aho muba mwubahwe na gahwana.